Bakunzi b'imbonesha kure Argos turabahaye mwaramutse canke mwiriwe naho kira muntu aherereye niyo suba mwene so abategura kandi akabashikiriza ikiganiro c'ijambo ry'Imana. Turabahaye kaze ku ijambo ry'Imana dutangura n'amasengesho. Dusenga Imana. Mana data twese uri mwijuru turagushimiye ko twongeye akagahe. Turagushimiye ko tugira ubuntu bwinshi. Uyu mwanya turasenze ngo ubemwo kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha n'ubushobozi. Uryumva wese Mana rimubere nk'inkota, rimubere umunzane. Izina rya Yesu rimubere icirore kugira ngo ushikire imitima y'abantu bose bariko barakurikirana ubutumwa bwiza. Urakoze nanje unkoreremwo izina ry'Imana wacu Yesu Kristo. Amen. Turabaye kaze mwese ku ijambo ry'Imana dusoma muri gitabo c'Abifilipi igice ca kabiri ku murongo wa 12 dusome. Havuga agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Nuko rero abo nkunda nkuko mwamye muganduka abariko mushitsa agakiza kanyu mutinya muhinda gashitsi. Yamara siyo ndiho gusa ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize. Imana ishimwe cyane. N'aya majambo dusomye muri gitabo c'Abafilipi umukozi w'Imana Paulo yabandikiye ahi Filipi hari ku mugabane w'Iburaya. Umukozi w'Imana Paulo yanditse igitabo ari mwibohero acandika mu mwaka wa 62 Yesu Kristo amaze kuvuka. Paulo ni nawe yatangurira ishengero rya Filipi ahantu hari Makedonia. Paulo yagomba kubashimira, kubahanura no kubakomeza mu nyigisho cane cane bagumye kwizera. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ngomba mvuge impamvu zitatu Imana yamishuriye ziriko ziratuma amadini menshi y'iki gihe adashobora gushitsa abantu kugakiza. Agakiza gashitse kugira ngo baje mwijuru. Imana nidufashe cyane. Hari itariki 13 niho Imana yambwira ibintu bitatu canke impamvu zitatu nababwiye ko ziriko zituma abantu benshi badashobora gushika kugakiza gashitse ngo baje mwijuru. Impamvu ya mbere, Imana yambwiye yuko abantu benshi bavuga ubutumwa, abapasteri benshi, abarevera benshi, abapotre n'andi mazina menshi muzi. Abo bantu baravuga ubutumwa ariko ngo nta muhamagaro w'ihwa c'Imana bafise. Imana yutabare cyane. Sinanse ko bavuga ubutumwa ni vyiza, ariko Imana yambwiye ngo benshi ntaco bavuganye, benshi nta muhamagaro w'ihwa c'Imana bafise. Dusomye muri Yeremiya, igitabo ca Yeremiya 23, Yeremiya 23 ku murongo wa 21 havuga ngo Imana iburira bakamenyi. 21 havuga ngo erega si jewe nabatumye abo bakamenyi, yamara barirukanze. Jewe ntaco navuganye nabo, yamara baravugishwa. Imana idufashe cyane. Abantu benshi baravuga ubutumwa, benshi bahagaze ku mashuri. Umuntu ariga teoloji agaheza kaminuza, mbere bakanamurungika mu mahanga kugenda guca amadoktora. Ugasanga yarize amashure menshi mu by'ijambo ry'Imana, agarutse bagaca bamurungikaho Igitega canke Imwaro canke Ingozi ngo genda ukorere yuvuga ubutumwa. Ariko nubwo biruko Imana yarambwiye yuko abantu benshi nubwo bavuga ubutumwa nta muhamagaro w'ihwa c'Imana bafise. None iyo muntu azokwigisha iki kataco bavuganye n'Imana? Imana itabare cyane. Usomye mu gitabo icete Paulo yandikiye Abikorinto ca mbere igice ca mbere ku murongo wa 19 hatwereka yuko ubwenge bw'umuntu, ubwenge bw'umubiri budashobora gutahuza umuntu ivy'Imana. Dusome muri kicete Paulo yandikiye Abikorinto igice ca mbere ku murongo wa 13 havuga ngo ni igice ca mbere ku murongo
wa 18 duhere ngaho. Kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na rurupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubusa ubwenge bw'isi? Kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana, Imana yahimba gukirisha abayizera ubupfu bw'ivyigishwa. Imana dufashe cyane. Ni kuvuga rero abantu benshi baravuga ubutumwa ariko bahagaze ku mashuri. Ivyo rero nta kimazi biheza ngo bibe ku muntu ariko arumva ubutumwa. Turi kumwe. Usomye neza muri Yesaya muri iki gice ciwe aho tubona Imana imuhamagara. Yesu nadufashe cyane. Abantu benshi baritwa abakozi b'Imana ariko nta muhamagaro w'ibikorwa bafise. Ihamagarwa rya Yesaya, Bibiliya ivuga yuko yari mu rusengero abona icubahiro c'Imana, abona abamarayika b'Imana. Imana yaravuze ngo ndatuma nde. Yesaya acavuga ngo ndi hano tuma jewe nyene. Beneda kuvuga ubutumwa bwiza bisaba umuhamagaro w'Imana. Ataco mwabwiwe n'Imana nurekereka kwirukanga. Yesu narufashe cyane. Ikindi Imana yambariye, abantu benshi ntibahagaze mu kuri. Abakozi b'Imana benshi muri iki gihe ntibahagaze mu kuri. Dusomye mu cete ca 2 Timoteyo yandikiwe na Paulo igice ca 3 ku murongo wa 1. Duhera ku murongo wa 1 turabona ibibi bizoba mu gihe c'iherezo. Dushishikaye no muri iki gitabo ca mbere nyene, iki cete ca mbere nyene 3 ku murongo wa 1 hatwereka amajambo atari make havuga ngo abakuru bo mwishengero uko bakwiye kumera. Iri jambo ryo kwizerwa, umuntu yagomba kuzezwa ishengero aba yipfuje igikorwa ciza. Nuko umuzezwa shengero akwiye kutuba kumugayo, kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa, abe utarenza urugero, adahugumba, aganza ingeso ziwe, akunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari umunoho wa vino canke umusinzi, ariko abe umugwaneza, atitoraguza, atari inkunzi y'amahera, aganza neza mu rugo rwiwe, abana biwe bamwumvira, yanka umugayo wose. Utazi kuganza wo mu rugo rwiwe yoshobora ate kuzigama ishengero ry'Imana? Kandi ntakwiye kuba muto mu kwizera, kugira ngo ntikakishe ngo atembe agacirwa kwiteka wa mugwanizi yaciriweko. Kandi akwiye gushingirwa intahe neza nabo hanze, kugira ngo ntatembere mu mugayo no mu mutego wa mugwanizi. Imana ifashe cyane. Abakozi b'Imana rero benshi muri iki gihe nta ntahe nziza bafise. Usanga ari umupasiteri ariko afise umugore agira 2 mwibanga. Usanga ari umurongozi w'ishengero ariko afise izindi ngeso mbimbi mw'ishengero. Ugasanga sambanya bigime canke abapfasoni bari mw'ishengero. Ugasanga mu gisagara n'umuntu afise ingeso mbi, mbere asambana canke yarasambuje urugo rw'umuntu umubanyi wiwe. Yesu narutabare cyane. Ntibahagaze mu kuri nubwo bavuga ubutumwa. Nta ntahe nziza bafise mu gisagara. Arashobora kuba ari mw'ishengero kanaka, bakamuhanira ibyaha yakoze, bakamutiramura, bakamutenga, agaca agenda agashinga irindi dini. Canke agaca agenda mu rindi dini bagashaka kumugira umurongozi. Uyo muntu nubwo ariko aravuga ubutumwa ntahagaze mu kuri. Imana idutabare cyane. Ikindi cyanyuma Imana yampishuriye, abakozi b'Imana benshi, impamvu amadini menshi atariko arashikana abantu kugakiza gashitse ngo baje mw'ijuru, mpwemu yera baramwimye ikibanza. Dusomye mu gitabo c'Abaroma igice ca 8 ku
ku murongo wa 14 havuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Dusomye mu byakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa 4 havuga ngo bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi nk'uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yesu nadufashe cyane. Usomye aha mu gice ca kabiri ku murongo wa mbere ugashishikara tubona ukuza kwa mpwemu yera. Dusomye mu cete ca mbere c'Abikorintho igice ca kabiri ku murongo wa 4 havuga ngo imvugo yanje n'ukwigisha kwanje, duhere ku murongo wa mbere, nanje bo bene data hamwe n'abasangi wanyu sinaje ndagakura mu majambo canke mu bwenge mu kubamenyesha ibanga ry'Imana, kuko nagabiye kutagira ico menya muri mwebwe atari Yesu Kristo we yabambwe. Ariko nabana namwe mfise intege nke, ndi n'ubwoba mpinda agashitsi kenshi. Imvugo yanje n'ukwizera kwanje ntivyarimwe amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko byaserukamwo mpwemu n'ubushobozi, kugira ngo ukwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Impamvu amadini menshi atariko ashikana abantu kugakiza, mpwemu yera baramwimye ikibanza. Umuntu aravugishwa mugaca mumuzivya ngo hora. Umuntu aravugishwa ubuhanuzi azanye ntimubwemere mu mwishengero. Imana utabare cyane. None rero ngomba ndababwira ico gukora muri ibi bihe. Dusome mu gitabo ca Habakuki dusome ariho turangiriza ico abantu bakwiye gukora. Igice ca gatatu ku murongo wa 12 havuga ngo, ni igice ca gatatu ku murongo wa 2 havuga ngo, Uhoraho numvise inkuru zawe, nabonye igikorwa cawe. Ewe Uhoraho, hembura ico gikorwa cawe hagati muri iyi myaka. Hagati muri iyi myaka ukimenyekanishe, mu burake wame wibuka kugira akagongwe. Imana ishimwe cyane. Twongere ko amajambo yo mu byakozwe n'intumwa igice ca gatatu ku murongo wa 19. Byakozwe n'intumwa igice ca gatatu ku murongo wa 19 havuga ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Nyene data uri kurakora ataco wavuganye n'Imana. Muzezi wa shengero uri kurakora udahagaze mu kuri. Muvuga butumwa mugenzi mwene data uri kurakorera Imana utemera uburongozi bwa mpwemu yera. Ndakugira inama kino gitondo wemere uburongozi bwa mpwemu yera. Wongere wihane, Imana iguhembure, Imana ikweze, kugira ngo ari kuwa c'Imana uhagaze mu kuri, kugira ngo ari kuwa c'Imana urimo mpwemu yera, kugira ngo ari kuwa c'Imana ufise umuhamagaro w'igikorwa. Yesu nakugire neza mwene data. Turarangije. Zarizi impamvu zitatu nahishuriwe kuvuga ziriko ziratuma abantu, amadini menshi muri iki gihe, abarongozi benshi muri iki gihe badatuma abantu bashika kugakiza kukuri, ngo umuntu amere neza, umuntu akizwe. Izo mpamvu zitatu nizo zatumye abantu batariko bashika kugakiza kukuri. Impamvu ya mbere nababwiye, abakozi b'Imana benshi, abakuru b'amadini benshi nta muhamagaro w'igikorwa c'Imana bafise, baritumye, barirukanze. Impamvu igira kabiri, ntibahagaze mu kuri.
igishinga ntahe cabo muri quartier mu gisagara bayemo nta ntahe nziza bafise. Impamvu igira gatatu, mpwemu w'Imana mpwemu yera baramwimye ikibanza. Ivyo rero iyo bibuze mw'ishengero, iyo bibuze mu barongozi b'ishengero, ntaho uri kurajana abantu, ntaho bavuye, ntaho bagiye. Nuko abumvise ijambo ry'Imana, Yesu abahezagire. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mw'ijuru, wamuzinduwa no gutuma abakozi. Haleluya. Wavuze ngo nkuraniriza aba Yakobo, ndabacurira amajambo mw'izina rya Yesu Kristo. Wamuzindwa no gutuma abakozi bawe. Wavuze ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge, ngicompa abantu banje bakanyumvira. None iri jambo ryawe Mana rishigikiza ubushobozi bwawe ku muntu wese aryumva, ku muntu wese Mana rizomushikira muri telefoni wiwe, niyaryumva rize rimutere Mana kukwegera, rize rimutere nyakubahwa kumva afise inyota yo kugira ngo umuvugurure umuhembure. Urakoze nyakubahwa kuvyumvise, tubisabye mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Bakunzi mukurikirana ubutumwa bwiza kumbonesha kure Argos, turabashimiye naho ubutaha. Yari mwene Yosuwa. Yesu abahezagire.